kuja mu mashuri. Rero twategekanije izi nyigisho kugira ngo abo bantu bazoje kwigisha bajya bakuze kwandika gusoma no guharura, kuko twabonye ko biri mu bintu bituma abakenyezi bahohoterwa cane. Nugira ntibiri mu bintu bituma ya mabi y'abakenyezi, amabi akorerwa abakenyezi yongerekana, kuko kenshi haraho usanga nk'umukenyezi ashobora gusinyira ikintu atazi. Nk'akarorero hariho twabonye nk'umukenyezi ashobora gusinya icegeranyo c'umuryango gitanga uburenganzira bwo kuja kugurisha itongo, kubera ko atazi gusoma. Ugasanga nk'umushinga ntawe waramubwiye ati burya ngira nje gusaba akadeni muri banke, none sinyira iki gipapuro. Wa mukenyezi kubera kutamenya, ugasanga igipapuro aragisinye, itongo rikaba riragiye, akazuza kubimenya mu nyuma ari uko agiye gukubita agasuka akamubwira ati burya itongo ryaragurishijwe. Niyo ntumbero rero yatumye dutegekanya zino nyigisho zo kunagura abantu bazoja kwigisha abakuze gusoma no kwandika, na cane cane ku bakenyezi. Murakoze. Murakoze cane. Nogira nti ivyo bikorwa uko ari bibiri birafitaniye isano gose. Ubwa mbere hoho tumaze imisi 16 mu bikorwa byo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi, byatanguye itariki 25, bikaba tubisozera uno musi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12. Rero nogira nti aho bifitaniye isano ari nayo mpamvu twimbire ko ibikorwa bitanguza uno munsi wo gusozera iyo misi 16, nuko twasanze ko ari kimwe mu ngaruka mbi zituma ya mabi akorerwa abakenyezi agwirirana, kuko twasanze ko abakenyezi benshi batazi gusoma, kwandika no guharura. Mukaba muzi rero ko iyi misi twari tumazemwo yari misi yo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Niyo ntumbero rero twaciye tuboneraho ko twotanguza bino bikorwa by'uno munsi kugira ngo twigishe abantu bazoza kwigisha babakenyezi batazi gusoma no kwandika hariya mu mitumba, gutyo ya mabi akorerwa abakenyezi nogira nti ashobore kugenda aragabanuka bivanye nuko iyo ngaruka mbi yo kutamenya gusoma, kwandika no guharura izoba yagira agabanuka, izoba yagira ibonekeza mu mitumba imwe imwe ku bakenyezi, gutyo ya mabi akorerwa abakenyezi nayo ashobore kugenda aragabanuka. Murakoze. Murakoze cyane. Nogira nti akamo notera abakenyezi nukuri nobasaba yuko bogira inguvu, boshidukana niyonka, ndetse bakabwira n'abakenyezi aho umukenyezi wese ari azi ko aho mugenzi waherereye atagize amahirwe yo kuja mu ishuri, ko bogira inguvu kugira ngo bikunde baje kwiga ivyo vyigwa byo kwandika, gusoma, kwandika no guharura, kuko umuntu muri kino gihe utazi gusoma ndetse no kugurisha itongo, hari n'ibindi byinshi woshobora gusinyira canke n'ibindi byinshi woshobora gucako nugira amahirwe yo kumenya kubera utazi kwa gusoma, kwandika no guharura. Nico gituma rero notera kamo umukenyezi wese ahari, ndetse si umukenyezi gusa, hariho n'abigeme benshi bari mu misozi hagati usanga abavyeyi batitaho gushira abana babo mu mashuri, bajya abakenyezi na bajya bigeme bose basidukane niyonka kugira ngo bakurikirane ivyo vyigwa, gutyo bizobafashe muri kazoza kabo, ntibazoze barahohoterwa bivanye nuko batazi gusoma, kwandika no guharura. Murakoze. Nogira nti muri ivyo vyose ico leta yokora, nogira nti nuko muri rya terambere by'ukuri ry'abakenyezi iri kiritwararika ko turabona ko hari akarusho leta iri kirashiramwo kugira ngo umukenyezi bikunde nawe atera imbere. Rero ico twasaba leta ko yokora nuko yobandanye dufata mu mugongo, na cane cane ahantu hose nibaza ko hari amasantre yo kwigisha gusoma, kwandika no guharura ku bakuze, ko yofata mu mugongo ayo masantre, gutyo tukaba turiko turaharanira rya terambere ry'umukenyezi rirama, bikanaca vyunganira no mu iterambere ry'igihugu, kuko umukenyezi asigaye inyuma nukuvuga hari ikintu kibura mu iterambere ry'igihugu. Nico gituma rero twasaba ko bodufata mu mugongo kugira ngo bikunde rya terambere rikunde. Murakoze.